kubera ko iyo tuvuze igihugu je namambona ugwaruka cyane nibaza n'igihe nariko niyamamaza cyane cyane ari mpagaze kugwaruka naravuga neza yuko nazijya 40% ngo irizuru ngo indi 60% irizuru babifute badushireho 40% bakurambere 60% ugwaruka kubera ko natahuye neza ko igihugu gitwagwa n'abantu icyo batwereka nk'umuco twebwe twakibonye mu muco kubera ko twabwiwe twakuze duhanurwa yuko we uri umwana uruweje sadi ivyo uyu munsi ureke bakudikite. Akoze cyane nongeye kandi gushima ko Imana yemeye ko dushobora gukoranira twese hano kugira ngo dushobore kubamenyesha ibikorwa turimwo n'igituma twabatumye ko. Rero nkuko mugenzanje yabivuze gitumye turi hano ni igikorwa kidasanzwe tubaho kidasanzwe kuko tukimaranye igihe kitari gito tukizera neza yuko kwakanya kabonetse ko tukivuga ko ari cyo gihe Imana yabishakiye ko tukivuga. Rero nkuko yabivuze nitwa Norbert Bimenyimana nsanzwe ndongo ishira hamwe gitwa Youth Commission for Development Association ari ryo YCDA nishira hamwe rizwi n'amategeko rikora ugataha ku Burundi hanini dukorera mu gwaruka na cyane cyane mu kurohimiriza kuba responsable no kwitegurira imigambi kugira ngo tugwanye ubushomeri no kushira inguvu mu gisata c'indero kugira ngo dushikire abana b'imfuvyi bantaho nikora mu mashure kugira ngo by'ukuri bashobore kwiga nk'abandi. Naco gituma mwishira hamwe twaciye dushiraho umugambi witwa nanje nige kugira ngo dushobore gushigikira abo bana. Ubu tuvugana turafise abana bashika kuri 60 dusanzwe dushigikira mu mashure ya secondaire ibikoresho amahera y'ishure no kubakurikirana mu buzima bwa misi yose kugira ngo baze basohoka ari abantu bazima. Apare y'ivyo bikorwa turategura amahugurwa yo kubigisha mwese akamenya agaciro kiwe akamenya icari muri societe akamenya igihugu c'u Burundi uko bakwiye kugifata nk'umuvyeyi kugira ngo bumve yuko bogikorera bumve yuko bogikunda kugira ngo umwe wese yumve ko afise uruhara rudasanzwe gutera kugira ngo igihugu c'u Burundi gitere imbere kuko abeshi barakunda kuvuga ngo ugwaruka nigo Burundi bwejo ariko nuno munsi ugwaruka nago nigo rugifise inguvu nigo rugifise mu mutwe hiyumvira vyoroshe nigo rugikomeye nigo rutumya hagwirukanga bisigura ngo rero ugwaruka ni ikintu kidasanzwe n'ubutunzi budasanzwe igihugu kiba gifise. Rero mwishira hamwe YCDA twihaye iyo ntumbere kugira ngo abajene tubakangurire kugira inyifato nziza no guhindura ivyiyumviro hamwe no kugwanya ubukene kugira ngo tubigishe kuja hamwe mu makoperative mu migwi itandukanye kugira ngo batangurire ku migambi ya hagufi kugira ngo bashobore kuraba uko bashobora kubaho n'imiryango yabo no gutegura kazoza. Rero ni muri iyo ntumbero muri byo bikorwa tumaze mu minsi turimwo twagiye turakora hatandukanye twari tumaranye ikiringo c'imyaka 4 iki gikorwa tugomba tubabwira no munsi muri kino gikorwa ishira hamwe YCDA twipfujije canke twafashe umwanya wo kugiha umwanya wo kuciyumvira no kugitegura nk'igikorwa kidasanzwe cyo zakiraba buri mwaka. Rero iyi ni edition ya mbere igiye gukorwa ku itariki ya 21 ukwezi kwa 11 2025 bikazobera aha ku Mutangano baba kuri munsi yo Gikungu uduze gatoya ahantu bita ku itanke hari sare yitwa Faith Center niho bizoba guhera isaha 2 gushika isaha 3:30 niho bizobera.
rero ico gikorwa tugomba kuvuga uno munsi ni umugambi twise Jeune Africa. Uwo mugambi tuvuze Jeune Africa twokumva ko umengo ni Jeune Africa, ariko siko biri. Iyo Jeune Africa ni jeunesse engagée pour une nouvelle Afrique. Rero iyo Jeune Africa ni abbreviation y'iri jambo. Rero shatse kuvuga iki? Intumbero nyamukuru ya Jeune Africa niyihe? Nuko twipfuza ko ugwaruka ruri rubanga mu Burundi gwicara rukiyumvira canke rukaganira, mbega uyu muntu ariko akora gute, mbega ni gute noshobora gutegura imigambi yanje, mbega ni gute noshobora kugira ico fashije muri societe ndimwo, mbega ni gute noshobora kwiyumvira gushika kuri nko abandi bageze kure. Rero ni ihuriro twipfuza ko rizoza rirabashakane buri mwaka, rizohuza ugwaruka atari bo ngaha mu Burundi gusa, ariko ugwaruka go ngaha muri East Africa, muri Afrika n'ahandi. Ariko kwino edition ya mbere hazoba hari abarundi benshi, hazoba ari abarundi, uretse ko dufise aba conferencier badasanzwe basanzwe bimenyereye bazoza kudufasha kugira ngo bashobore kwigisha kubijanye n'integuro turiko turategura ya kino gikorwa ca Jeune Africa. So rero ni muri yo ntumbero twebwe twaciye tuvuga ko bikenewe cyane ko duhuza ugwaruka mu kugira ngo rushobore kuganira cyo rushobore kubaho ruvuga ati turafise ahantu dushobora guhurira cyo tukicara kugira ngo dushobore guhanahana ivyiyumviro vyejo hazoza. Nico gituma rero twaje dufata no mwanya kugira ngo dushobore kuransa iyi evenement canke iyi projet ya Jeune Africa izoba ifise rôle ivuga ngo rôle de la jeunesse dans le développement socio-économique et entrepreneurial. Niyo rôle izoba izokwigishwa muri iyo conference. Nibaza rero yuko nakaryo kadasanzwe twizera neza yuko abashobora kuzoparticipa muri iyi conference bazoharonkera ubumenyi, kandi n'ibindi bitegekanijwe turizera neza ko abazoparticipa bazohungukira ibitari bike kandi bishobora kuzobafasha no mu buzima bwabo bwa misi yose. Rero novuga ngo niko twiteguriye, twahaye umwanya, twashizemo ivyumviro, nizera neza ko kizogira impact ku muntu wese azoza aho kizamo. Naco gituma mu kurangiza tuza gutangaliye ya WhatsApp ku muntu ashobora gushaka guparticipa, azokwiyandikishamwo, baraza kubitanga vyose, nta mafaranga dutoza, oya ni for free. Uretse ko tugomba gushigikira igihugu, dushaka gushigikira indero mu gihugu, dushaka gushigikira ubumenyi mu gihugu, kugira ngo umuntu wese yumva ashaka kwiga, ashaka kugira icya atahuye. Burya nasanze abantu benshi baripfuza cyane kuronka amafaranga, ariko ntibipfuze cyane kwiga uko barondera ayo mafaranga. Nico kibazo abantu bafise. Umuntu yumvise ikintu yumva mahera, ariko ico ngomba kuvuga nka message ni muzi batwigisha ngene turoba ifi, kugira ngo dushobore kumenya natwe mbega iyo fi nayiroba nzoyidandaza gute, ya mafaranga umuntu yipfuza nawe ashobore kuyabona vyoroshe. Kuko burya kwa muri kurahabwa si vyiza atebuka bikimuga cyo kwa muri kurasaba, ariko gikomeye cyane ni kwigishwa mbega hari ahantu noshikayo gute kugira ngo nanje mbe umuntu nk'abandi. Rero nivyo bintu tugomba kuzokwiga. Rero turahamagaza umuntu yiga muri kaminuza, umuntu yahejeje, umuntu atakaza afise, umuntu yumva ko akeneye buno bumenyi, turamuha ikaze kugira ngo yumve. Hazo umwanya wo kubaza ibibazo kugira ngo bashobore gutahura do please. Ndizera neza ko muri no conference ya Jeune Africa aba jeune benshi bazohungukira ibidasanzwe. Rero turabatumiriye, turizera neza ko tuzokomeza kuganira ibitari bike kubijana na kino gikorwa ca Jeune Africa. Ni muri yo ntumbero rero ndiko ndakonkriwa dufise ngaha umuririmbyi Mukombozi nka brand ambassador wa kino gikorwa cha Jeune Africa. Nawe n'umuririmbyi twiyumviriye ko nk'umuririmbyi aririmba ibintu bifasha abatari bake kandi bihanura abatari bake. Nibaza ko araza kuronka kanya kubivuga, ariko muri rusangi n'umuririmbyi
ariko adushigikira nawe muri kino gikorwa turizera neza ko n'abandi baririmbyi kuko domaine z'abaririmbyi na culturelle aho dukorana mu bice bitandukanye turizera yuko bivanye n'imigambi ishira hamwe riko rirazana tuzogera turakorana n'abatari bake na cyane cyane muri no Jeune Africa kuko Jeune Africa ni ikintu kizoba cagutse cyane aho twipfuza ko mu myaka iri imbere tuzofata umwanya wo kuja mu bibanza vy'iratiro abajene bazoba bavuye mu bihugu bitandukanye tukabereka Burundi abarundi bakabona Burundi ko ari bwiza burya aho hanze baravuga Burundi nabi kuko dukunda kuvyumva bakavuga ko Burundi bukenye bavuga ko Burundi atakigenda atamahoro ariko mu Burundi hari amahoro ku buryo dushaka yuko nabo bazobavuye mu bihugu bitandukanye bazobona ivyiza vy'u Burundi bakabona ibibanza vy'iratiro bakabona vy'ukuri ko igihugu cy'u Burundi ari nyabagendwa nico gituma rero niko turagura twipfuza yuko wowe wese yumva afise ico yoshobora gukora kubwa kino gikorwa canke kuduha ivyiyumviro turamuhaye ikaze imiryango iruguruye novuga ngo norangiza mvuga ngo murahawe ikaze mwese kubwa kino gikorwa turizera neza ko tuzoharongera ubumenyi budasanzwe murakoze mwaramutse impore nizere ko mukomeye nanjye ndakomeye hanyuma ikintu kimwe ndashimiye kuba ndi ngaha cyambere dushimira Imana icyakabiri n'ababiteguye kwera Imana icya ku bantu hanyuma je nka brand ambassador wa Jeune Afrique narumvise ivyumviro bya YCDA numva navuga nubona ko aba bantu ko bavyutse kubera ko jewe nzi yuko aha ku isi ariho filosofia islamique ivuga yuko umuntu wese yahagaze haba hariho satani nga umumarayika mwiza n'umumarayika mubi ngaha muri icyo gihe narashimye cyane kumva aba bari yemeje kuba abamarayika beza ndavuga uti YCDA biyemeje kuba abamarayika beza kugira ngo batume undi muntu ashika ku ndoto ziwe ariko bo baba ikiraro icyo ni ikintu gikomeye cyane mvuga no ni ikintu negezwa gushigikira kubera umuntu yitanga akarira amashuri abana 60 abafashije igihugu ikintu gikomeye cyane kubera twakuze twumva yuko Burundi ugwaruka kira abapoliticiens bakunda kutubwira ngo ugwaruka turi Burundi bwejo ariko gasanga bamwe bafise n'abana none tubaye abejo abana bacu nabayijya yejo so narashimye cyane kubona abantu bavuga no ntabwo turabejo turabuye umunsi ashaka gutegura nabejo hamwe tireka dufata abana 60 twe tubategure kubwakazoza kejo c'est-à-dire bo baramaze kwifata ko arabuye umunsi c'est-à-dire ya mentalite yuko arabejo barayihanaguye avuga ati no yo ni satani gutejo nzoba nashaje cyangwa napfuye hanyuma icyo kintu nagishimye cyane imbere yuko mba ambassador icyambe na mbe nategezwa kwiyumvira icyo ngiye guhagarikira icyaricyo mbega ikintu kiri seriye mbe kirimo Imana hoho kirimo intumbero y'igihugu imbona kazoza twifuza nabishimye cyane hanyuma ikindi nacyo gikuru nuko no batumira kubera umunsi wo kuvuga ijambo neza na neza kugira ngo abajene ko agenzi yuko twe bugwaruka dufite ibintu bibiri turafise ubwenge turafise inguvu dufise n'ubugugu ibintu bibiri sasa mu bisanzwe intambara dufise ni imwe ubwenge ubugugu bushaka kumira ubwenge n'ubwenge bushaka kumira ubugugu bwacyo sasa mu gihe iyo duhuye turavugana birafasha kugira ngo za nguvu zacyo zimire bwa bugugu bwacyo kugira ngo tushobore kuvaho turi kwe bugugu turabufise iyo ni natire twebwe rwa turafise ubugugu kandi bwinshi kabisa kandi ari gihe tuguguta tutazi ko tuguguse ariko iyo habaye akantu umuntu azana icyumviro cyo kuvuga ko no ujya subugugu ahubwo kanda buhinduremwo bucike inyungu kubwo Burundi ikintu gikomeye cyane hanyuma uwo munsi tuzonavugana ukuntu twebugwaruka totera mu gihugu kubera ko iyo tuvuze igihugu je namambona ugwaruka cyane nibaza n'igihe nariko niyamamaza cyane cyane ari mpagaze kugwaruka naravuga neza yuko nazijya
40% ngo iri zuru ngo indi 60% iri zuru babifute badushireho 40% abakurambere 60% ugwaruka kubera ko natahuye neza ko igihugu gitwagwa n'abantu babiri abatama abakurambere n'ugwaruka kubera abatama barazi inzira ariko nibazi kunyaruka ariko natugwaruka ntituzinzira ariko turazi kunyaruka kugira ngo igihugu kitera imbere bisaba abatama batwereka inzira natugwaruka tunyaruka sasa mugiye kunyaruka bisaba ko tunyarukana ubumenyi unyarutse atabumenyi naho nyene n'umusaza aranyaruka kandi iyo ubonye umusaza ariko aratamba ntibibaze ko aryohewe ahubwo byavyutse sasa tugerageze mu guhaguruka kwacu YCDA icyo natahuye nuko bashaka muge dutambana ubumenyi dutambana umutima w'ubukundi igihugu kandi na Afrika muri rusange kubera ko ikintu muteza kumenya nuko twebwe abarundi abana b'u Burundi nito tugiye kurokora Afrika kandi kugira ngo Afrika ihagarare neza ifo ko Burundi buhagarara neza kubera twebwe turi ku umutima ugwaye n'amaguru nayo yobakomeye ntacyakora sasa muri ico gihe ni byiza ko dutegura abana bazowaho bazi yuko ahubwo si Burundi gusa baraba Afrika nzimira turaba hari umuco Imana yaduhaye hariho ini Edeni turimo muri ico gihe gusa ntituzi Edeni na rukoko byose n'amashamba bivana sasa nawe ukuntu bibonamo muri ico gihe dukeneye abantu baduha umuco batwereka yuko bana muri Edeni wifatuku muri rukoko nawe wifatuku so mu gihe duhuye n'abantu nka YCDA Jeune Africa bifuza yuko abajene bose bitahura yuko Burundi ariyo Edeni yabo kandi kugira ngo ishobore gushikaho aho bifuza nuko batera je mu cyamake mu kurangiza nuko iyo numvise yuko ngo habaye n'intambara mu Burundi canke ngo abarundi ngo baricanye je sindabitahura uko je mbona umwe ko nabajene bajujutse nabajene gusa bajujutse none shaho ubwo ticana kubera duciye ubwenge tugo turakanguka none si babandi nyene wibaze ko twe twace tuvuka dusesprit y'amabuye no ni turi babandi nyene ariko nguvu zacu tugo tuzikoresha mu giterambere sa muri ico gihe iyo numvise yuko abarundi ngo baragwanye sinaho oya sinemera sabarundi abona abajene twajujutse hari abajene bumvise ibinyoma ko ariko ari abantu iyo bageze ko bapfa bashaka gufira abantu nabi kubera imyaka niki ariko nce nahura yuko twebwe abajene ahubwo ni twebwe twajujutse kubera ko icyo batwereka nk'umuco twebwe twakibonye mu muco kubera ko twabwiwe twakuze duhanurwa yuko we uri umwana uruweje sadi ivyo uyu munsi ureke bakudikite me ubu ndajyohewe cyane kubera ko ni YCDA na Jeune Afrique suko ngo ibi bakora ari umuntu ariko arabadikta no it's a spirit inside ni esprit iri muri bo bavuga uti no ntukwiye kudictwa ahubwo biturimo dukiye kubikora twabikorera n'abandi iki ni ikintu gikomeye cyane hanyuma nyene mu kurangiza ntarandiriye cyane nuko ndabashimiye cyane YCDA Jeune Afrique kubera kunyizera asaba pasiteri bose basengera abantu hari n'abandi ashaka gusenga ati reka wewe usengera oya suko ngo no bamfise ibyumviro byiza arafise ibyumviro byiza cyane ariko gusa mwavuze uti uyu uko biri kose amadefo yo bafise uko biri kose ameze twebwe turabonamo ikintu gikomeye muri we kandi byofasha ugwaruka so ndabatumita iki 2021 mu kuno kwezi nyene kwa 11 aho haruguru ya Monsion kibanza cyitwa Faithful Faith na Kongereza mugabo twese adafise Faith ndakazi gusa nyene hari indimi bisaba kuvuga nk'udafise amenyo ngambe ngo mfise ikenya Faith na Faith Center so muri ico gihe murahaye ikaze cyane muze kwinjira ni ku buntu kubera ko uzi ikintu kimwe natahuye icyo nasanze ikintu kenshi kigira akamaro kenshi kirazimbutse uzoraba amata arazimbutse kurusha inzoga so muri icyo gihe iki kintu kwe nimubone kubera ko kizimbutse icyo kwinjira ku buntu mwibaze ko kiri chipu oya kenshi ibizimbutse kenshi biri chipu kenshi ni ratio sigira umugore si umuhabara agukuta kubera suwi wawe ateza kuba expense ariko ikintu ciwawe kiri very cheap
ya muri ico gihe ndabashimiye cyane kandi mwakoze cyane kutwitaba murahawe ikaze murakoze